Umviriza ikiganiro YESU n'INYISHU, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe TWR Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko YESU ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Inshuti nawe mugenzi, rwaruka musore nkumi, ndakuramukije ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndiko ndategura kino kiganiro cha YESU n'INYISHU usanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe TWR Radio mu Burundi. No munsi turi hano mu ntara ya Ruyigi, tukaba turi ku mugwa mukuru waho, turi kumwe n'umupfasoni agomba dufashe kuremesha kino kiganiro. Nagomba ndamuramutse hanyuma ndamusabe atwidondore. Amahoro neza. Amahoro neza cyane. Jewe nitwa Nifasha Godelieve, nkaba mba mu Ruyigi hano nyene ku mugwa mukuru wa Ruyigi, hanyuma nkaba nsengera muri Eglise Vivante mu Ruyigi. INYISHU YESU INYISHU. Godelieve rero niwe turi kumwe mu kiganiro YESU n'INYISHU. Muri ico kiganiro YESU n'INYISHU hari aho barigeze cyumva? Ego, ku by'ukuri nama ndavyumva kandi bikafasha. Harimo intahe nziza abantu bashinga, hanyuma bigatuma abandi bantu basubira ku murongo bakazigirako, kandi nanje naravyigiyemo. Ndumva yuko gushinga intahe ari bifasha cyane kandi bifise ikimazi. Ego cyane, uwo munsi rero ni wewe ushikiriwe kugira ngo ube muri abo bashinga intahe. Bega nawe uremeranya natwe yuko YESU ari inyishu? Ego, YESU ni inyishu cyane gose. Nanje narabibonye cyane gose. YESU n'INYISHU nawe warabibonye, uvuze yuko wabibonye. Mbega wabibonye ryari? Je kuva ngitangura kwihana nagumye mbona ivy'urukundo rw'Imana, mbona ko YESU ari inyishu. Nico gituma nagumye ndamukurikira kugeza n'izisaha. Ego, umuntu yacabaza ati mbega Godelieve yihanye ryari, yihanye iki? Jewe mbere wanashaka nihanye nkiri umwana muto. Sinari nzi n'ivyo nshobora kwihana. Nihanye ndi muto ngifise imyaka ishika nko 15. Hanyuma mu kwihana kwiwanje nta muntu yambwiye ubutumwa bwiza, nta muntu nagiye kubibaza. Oya, ariko ni Imana yandondeye, yansanze aho ndyamye irampamagara, hama nanje nditaba. Ego, wumvise ijwi ryayo canke watumwe ko umuntu? Je nari ndyamye, hanyuma nari maze igihe kinini nkaguma ndota ibintu, nkarota mbona ishengero riduga, abantu bakaduga simenye n'ivyarivyo. Muga nanje nkabona ndasigaye. Ico gihe naza ndajana n'abapfukanye banje hoje nta mama nigeze mbona. Hanyuma nkura nzi ko mukuru wanje ariwe muvyeyi, hanyuma akaba ariwe tuza turajana gusenga. Hanyuma rero jewe ikindi gihe nkama nkunda gusenga, mfukama mvuga dawe wa twese, mvuga mwaramutse Mariya. Hanyuma uwundi munsi mbona ijoro rimwe nk'imisi nkine igenda irakurikirana, nguma mbona abo bantu baduga. Hanyuma je ndibaza igituma ivyo bintu bimeze uko, kuko ijiho ntariko ndaduga. Hanyuma ndabimaramo imisi ifise ikibazo kinini cyane. Hanyuma ubundi munsi ndyamye rero nza mbona ijisho rininiya rimeze nk'ukwezi, rininiya. Hanyuma mugari karasa rikarusha ukwezi ukamengana izuba. Hama rero rinsanga aho ndyamye, riguma rintungira, rikandaba, nkubikinda nkipfuka ndyamye mwene bikanka, nkasubira nkagororoka nkaraba bikanka, biguma biza mu maso. Hanyuma mu nyuma numva mbona n'ikintu kinteye ubwoba, ndakoma induru uwo mwanya mw'ijoro. Hama uwo muvukanyi aravyuka kuza kundaba, arabaza ngo nibiki, baragira ubwoba. Ndababwira jewe mbonye ijisho rikaze cyane nk'izuba, none je riguma rindaba igitsuri. Nca nkoma induru mvuga ngo hirira ikigongwe sinzosubira. Hanyuma rica riragenda. Mugabo muri ako kanya nyene naciye numva irindi jwi rimbwira ngo niwihana ibyaha vyawe. Hama ico gihe
ibyaha nari maze gukora naragenda ku ishuri binaniye nkaraba abandi ibyo bariko barakora hama ico kikambera ica kabiri aba bantumye kuvoma canke gukora utundi dukorwa narumva nyene ko jewe ntabinezererewe kubera ko abandi mutabatuma ari jewe jenyene hanyuma rero nivyo nari maze gukora hanyuma rero ndapfukama ndururuka ndapfukama ndabwongirira imbabazi ngirira ikigongwe ariko wa kane bukeye rero kwa gatanu kwa gatandatu kuwa Mungu ca ndagenda ku birometero 3 byahomba ndatoroka sinababwiye abavyeyi iyo ngiye kubera ntibari kunkundira kuko kuri ako gatumba nta bantu by'ukuri bariho benshi bakijijwe bavuga ivyo vy'Imana mugajinja ndagenda nshitseyo bigisha amajambo y'Imana y'igihe ciherezo iyo muri Matayo 24 nkamaje nca ndajugumira cane ndagira ubwoba hama nca mvayo nihanye nsavye imbabazi baransengera ariko rero mvuyeyo nashitse ndabwira abo muhira ntijeyo rero buri nakijijwe nihanye nca mpera ngaho hari intambara muhira batabitahura mu muryango iwacu hari umupatiri ati ntibikunda yuko ivyo bintu vyobaho ko wewe uja muri ayo madini y'abaporoti kandi twebwe twakubatirije twaragufashije ntaco tutakweretse none ivyo wabigiyemwo gute hanyuma rero ndababwira gituma nabigiyemwo kuva ico gihe naciye ntangura kuja mu ntambara ngakubitwa nkarazwa hanze nkabohwa hanyuma bamaze kumboha ndavuga nti none Mana ibi bintu ndiko ndaboherwa ni biki ndiko ndabohwa nziriki ni gute je norara hanze bakandaza hanze mu mbeho atakintu nakimwe je mbona ndiko ndazira nokora iki kugira ngo ibi bintu bivanweho hanyuma mugabo nkiriko ndiyumvira ivyo nyene ndaye ngaho hanze nkaca numva umunezero mwinshi cane uraje umunezero urengeye umunezero nigeze kugira umunezero uruta igihe baba bangaburiye indya ziryoshe canke banguriye uduhuzu twiza ngo umunezero kabisumba nkumva ko naho bofata umupanga bakantema kw'ivyo bintu ntobivamo reka turagaruka dushishikare mutubwire ingene uwo munezero mwawubandanije ariko tubanze tugaruke gatoya kuri ubwo buzima mwabayemwo mutaramenya uwo Yesu wewe wakuze utabona umuvyeyi abigeme kenshi batabonye abavyeyi hari igihe bahungabana we ntivyaguhungabanije ego cane vyarampungabanije je umumama wanje nabaye hatawe mbonye nta n'agafoto nigeze mbona hanyuma haragera n'igihe nkagenda no mu gitoke jewe mu ngundu y'igitoke nkaririrayo nkamera nk'umuntu ariko aracura intimba nkabona ubundi buzima ndiko ndabamwo butagira mama nta kintu ndimwo ndakora nkabona umenga nta nico nzovamwo nkabona ko umuntu wese naho yongera iciza umenga angiriye nabi kubera ntagira mama ivyo vyarambayeko ariko wararonse umukuru wawe agenda arakubungabunga ivyo wavyigiyemwo iki mu rukundo rukwiye kuba hagati y'abavukana ku by'ukuri naranezerewe narabonye ko Yesu Kristo ari INYISHU y'umuntu kuko kuva je mbayeho nakuze ngwaragurika ariko uwo mumama ari we mukuru wanje aca aramfasha arangirira neza aranyitaho bituma mbaho ataco ndiko ndicuza ndizwa nuko ntagira umuvyeyi kubera yaci anyitaho agiye kubaka aca agenda ntwaye aca mbera umumama asubirira wa muvyeyi yamvyara ntigeze mbona ego nuko urageze rero igihe uramenye Yesu uramwakiriye nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe aguhaye wa munezero wari kuravuga mugabo uwo munezero ucuvangwa no guhamwa igihe wari kurahamwa waremeshwa n'iki igihe nariko ndahamwa nararemeshwa n'ijambo ry'Imana cane cane narakunda gusenga nkisonzesha ngasenga Imana nkongera ngasoma ijambo ry'Imana ikindi gihe narigeze gupfukama ndabaza Imana nise Mana ko mbona je nkubiswe gakeya ngakubitwa gatatu ku munsi nkarazwa ubusa nkarazwa hanze hamwe nosanga ndiko ndakurikira ikintu ntazi
nogira gute noba ndushije abandi bose kugorwa none Mana nyihishurira menye kuriho ibyo narabikoze kandi Imana yaranyihishuriye narayibonye. Yakwihishuriye gute? Wayibonye bisa gute? Iyo Mana mu kunyihishurira ndashima Imana ingene yagira bigenza yanshishije mu bihe bigenda bitandukanye. Ico gihe harageze igihe baranshikiriza umupatiri yari umudata w'iwacu, hanyuma acarankura ngaho hantu naba ahantu bita Ibwagiriza muri komine Butezi zone nyene n'Ibwagiriza. Hanyuma acarankura ngaho anjana ahandi hantu ntazi ntari bwo mbone kubera nari umwana muto, acanjana ahantu bita mu Gitwenge muri Cankuzo, antwara muri kuva y'abapadiri n'ababikira. Hanyuma amaze kuntwara gituma namenye ko Imana ari inyishu kandi igira neza ikataka ikanyihishurira. Yarantwaye arangisha inama arambwira ati by'ukuri mwana birashoka ko wagiye mu bintu utazi utamenya udatahura, ariko nagoma ndagutahuze igituma Imana bayikurikira. Arambwira ati gukurikira Imana urayisenga hanyuma urashobora guhitamwo nk'uko twe twahisemwo niba wumva ukeneye gukurikira Imana neza, hanyuma ube wewe umubikira, hanyuma nanje urabona ko ndi umupatiri, hanyuma ubaye umubikira bizokorohera ingene ugiranira ubusabane n'Imana. Hanyuma ivyo bintu ndumva nanje ko umutima utari kurabinyemerera. Hanyuma muri ico gihe gituma Imana yanyihishuriye narayibajije ndabaza mbega Mana wampamagariye kuba umubikira canke wampamagariye kuba ukundi? Hanyuma ico gihe narabonye ikiganza c'Imana, ndabona inyishu y'Imana. Imana iraza iransanga, sinari nzi je ko Imana ivuga, sinari nzi yuko Imana yishura abantu canke ivugana n'abantu, oya. Hanyuma Imana icinyishurira aho hantu nyene muri kuva, kuko nari ndahamererewe ukuntu kutameze neza. Ndamubwira nti by'ukuri umbabarire, ntavyo noshobora guhindura ngo mbe umubikira, none rero nungirira imbabazi sindi buhindure. Ico gihe rero Imana yanyiyeretse uko narabayeho ndasenga, kubera haciye haba ikintu c'uko tutumvikana. Hama baca baravuga bati rero ubu kuvyanse nawe ntuzobaho uko wifuza. Ndibuka ko ico gihe baciye batangura kundaza mu nzu ntahora ndaramwo, narararanye n'inkoko, igitanda canje bagishira mu nkoko, hanyuma baranyaka Bibiliya baranyaka na kantike. Hama ico gihe mbaho nsenga Imana ndayibaza ivyari vy'uko ndi mukuri. Niho rero Imana yaciye inyiyerekera, jiwe haza ijwi rirampamagara, riravuga ati Goderiva ndi kumwe nawe, ntutinye ntugire ubwoba, ndi kumwe nawe. Nkaza numva mu kirere cahondi abaririmbyi bakaza bakaririmba, nkumva abamarayika bariko bararirimba bakaririmba, bagatako bakambwira ati ni wifata uku genda uku ntacu uzoba, ndi kumwe nawe. Narahaboneye Imana, ndabona ko Imana ari inyishu. Nakubitwa gatatu canke kane, ariko Imana nkumva nguma mfise umunezero utuma ntashobora kuva ku Mana na gatoyi. Ndumva yuko uwo munezero ndimwo bopfuma bankubita hako ndeka uwo munezero. Ego agaciro rero ko kumenya Yesu ugereranije uko wabibonye nyene ukiriye agace abariko baratwumviriza, ako gaciro wasanze kangana gute? Yo agaciro ka Kristo ni kanini cyane. Ku by'ukuri Imana itanga amahoro, iyo urushe irakuruhura, iyo umerewe nabi ikugirira neza, ugwaye iragutabara ikagukiza. Kuko nabibonyemwo byinshi, ibintu byinshi cyane aho hantu. Haragira ahantu nsanga ivyo nifuza ntavyo ndose, mugabo Imana igacisha ku bantu bo hanze ikabahishurira ivy'iwanje, bagaca babinzanira ivyo nari nkeneye, kandi atabona agiye gusaba ikintu. Nkaza mbona Imana agaciro kayo karakomeye. Kandi nagiye ndayibona mu bintu bidasanzwe. Imana vy'ukuri n'umwizigirwa. Imana nayibonye mu gihe ico gihe iyo umuntu yakiriye Kristo agahitamwo Kristo, agira ivyo bahura navyo nk'ibigeragezo, nk'intambara. Ico gihe rero narageze ahantu mbaho jewe marayo imyaka 2
base ko ngaruka muhira mu bavyeyi kuri wa muvyeyi wanje ntaronka n'impuzu nambara ariko Imana yankoreye igitangaza. Ndibuka igitangaza kimwe yankoreye, yaciye ku banyeshure b'imuyaga bari muri interna, hanyuma Imana igenda ibahishurira yuko hariho umwana ari ahantu mu gitwenge. Hanyuma abo bantu baca baregeranya, abanyeshure baraterateranya impuzu barazinzanira barazimpereza atampuzu nagira. Kandi muri ivyo bihe nyene narimwo Imana yarangwaniye intambara. Narageze ahantu nja mwigeragezwa atari kubera abantu banka umuntu, ariko nkabona ko ari Imana irashaka ko igeze umutima w'iwanje. Nja ahantu ngasanga uwo munsi bakanyimingira, hanyuma babinyimye bakabinyima uno munsi bakabinyima ejo, nkaca nsanga Imana yaciye mu bandi bantu bo muri home inyuma yanje, nkasanga bahishuriwe ko jewe ntariko ndafungura bakanzanira indya. Nukuri agaciro k'Imana ni kanini. Yesu ni inyishu mu kibazo c'umuntu aba ariko aracamo cose. Ego urumva rero uraho uri kurabona uko kugira neza kw'Imana. Iyo Mana ibona umuntu atawundi ariko aramwitegereza. Wavuze uti iravuga, ku bwawe mwaravuganye, mbega no biracavuga? Imana iravuga, yaravuze kandi n'ubu iracavuga. Ndavyibuka ko yambariye ico gihe mfukamye ndiko ndayisiguza, nza numva uturagara nka kurya nyene imvura ihinda, hama nza numva hejuru yanje hari mu kwindwi, nta gihe mu kwindwi hashira amatariki y'ukumunani. Hanyuma nza numva iryo jwi riraje riri mu gicu kininiya, hama kiraturagara hejuru y'iwanje, ndiko ndarira ndushe, ndemerewe n'inkoni, ndemerewe no kutagira iconja, ndemerewe n'ibintu byinshi cyane. Hanyuma nza numva iryo jwi rirambwiye, riramamagara ngo goderiva. Hanyuma rikimpamagara naciye ngwa hasi kubera ryari riteye ubwoba cane. Hanyuma rirandeka riguma ritigita, uwo muturagaro ushace nk'umuturagaro uguma utigita hejuru y'iwanje, kuko yari Imana iriko irabinkorera, irasubira irampa inkomezi, ndasubira ndakanura ndavyuka. Hanyuma nitavye nza numva rirambwiye ngo nsaba ico ugomba cose ngo nduhoraho Imana yawe. Hanyuma ndasubira naguye incuro 3. Hanyuma ubugira kane ndavyuka ndabaza nguri Yesu, nza numva rirasubiriye rirambwiye ngo nduhoraho Imana yawe, unsaba ico ugomba cose ndakiguha. Kubera ryari riteye ubwoba cane, naciye mvuga ngo ngirira imbabazi, ngo niwigire, ngo urampa kuzokubona ibisigaye numvise kuri Imana. Hanyuma nja numva riratigise riragiye. Rero nabugingo n'ubu Imana iracavuga, narayibonye ivuga. Nta kintu na kimwe nk'uko ijambo ryayo ribivuga ntaco nzokora ntabanje kwibira akabanga basavye banje mvugisha. Nagiye ndaca mu bintu bikomeye cane, harabaye ico gihe co kugwanywa nkizwa, ivyo ndabirengana mbona Imana ivuga. Haraza n'ikindi gihe c'ubwigeme bw'iwanje bwo kuronka umushinga ntahe Imana yewe yaranteguriye, ndabona Imana ivuga. Ndasubira ndabona mu kindi gice ngwara, nkagera ahantu kure nkaja muri koma, nkabona Imana ivuga ikankurayo, nkamenya ko ari Imana yavuganye nanje. N'ubure riracavuga. Imana iracavuga, yaravuze mu gihe caheze, n'ubu iriko iravuga, kandi yaravuganye na Goderiva mu bihe bitandukanye. Wewe Goderiva iriko iravugana nawe uri ahantu umeze nk'umuntu aboshwe. Ivyizigiro vy'umuntu avuganye n'Imana ubona biremesha gute? Ivyizigiro vy'umuntu avuganye n'Imana biratandukanye cane n'ivyizigiro vy'umuntu avuganye n'umuntu nk'umugenzi we. Ku vy'ukuri iyo uriko uravugana n'Imana ni ikintu kinini cane giteye n'ubwoba. Ni Imana, urumva ko ari Imana. Nagumye mvuga kuri wa munezero, biratandukanye cane. Ni ukuvuga Imana muri ko muravugana, urumva ko agaciro k'Imana kari hejuru kuruta ubundi buciro bwose woba uzi kandi woba ufise canke ushize ku mutima. Ego ndabizi Imana intabara ikavugana nanje ngwaye, ndemerewe, hanyuma
ngashika ahantu umwana w'umuntu adashobora kuntabara, ngashika ahantu umwana w'iwanje adashobora kunkura hondi, umutware w'iwanje adashobora kunkura hondi, hanyuma n'umuganga nyine ariko aramvura adashobora kunkura hondi, ariko Imana akaba ari inserukako aho umutima usuhuzwa ugomba ucokera ugira upfe, nkabona ikiganza c'Imana kinteze kindamiye rwa rupfu rugaca rumva imbere. Ivyo rero narabibonye n'agaciro kaniniya ku muntu avugana n'Imana uva yuremye kuko wavuganye n'Imana kandi urumva yuko ijwi ry'Imana riremesha. Mbega hantu wari ubohewe bakuziza yuko utagomba kuva mu gakiza, wakuweyo niki, byagenze gute? Yo ahantu nakuweyo nyene n'Imana, igihe kandi bisaba kuramiriza ukagira ico uhisemo, ukavuga uti mpisemwiki, bigora canke vyoroha, mpisemwiki, ico nyene kiriko kiraguha amahoro, nico kiriko kiraguhamagara, akaba ari co uhitamo. Iyo ugihisemo rero, iyo Mana wayihisemo ntigutetereza, nikumara amazi kandi ntigusiga mu nzira, iragushikana aho igomba kugushikana naho vyogenda gute. Ego umuntu rero abirondeye kugira ngo amenye neza ukuntu iyo Mana yagusohoye aho hantu ikagusubiza mu mwidegemvyo, uracavyibuka? Ego ndavyibuka cane. Namaze imyaka 2 ntagenda gusenga aho umutima wanje wifuza, ntashobora kwidegemvya, naratswe Bibiliya, naratswe kantike, nsigaye mvuga Imana ari imbwira ijambo mwijwi ryayo, akaba ariho tuvugana. Hanyuma Imana muri ivyo bihe umuntu arimwo, iyo yashize amanga arakorera Imana mu buryo butandukanye. Ico gihe nari niga muri primaire, hanyuma naho barampa nk'abantu nk'abagarde ko bashika kuri 3 bagenda bancunze kugira ngo sinshore kuza kuvuga izina rya Kristo muri abo bana twigana, ariko kubera icyari kindimwo ntivyakunda ko nihangana, naragenda bancunze uko nyene. Hanyuma za ingeso z'umuntu, ingeso z'umukristo ziratuma zihindura benshi. Uko nari nifata n'ukuntu nari nubaha Imana, barandaba bakabona ko hari ikindi kintu ndiko ndabasumbye, hanyuma bakanyegera bakambaza, ngaca mvaho ndababwira ubutumwa bwiza, nkababwira ingene namenye Kristo, nkababwira ingene namenyanye n'Imana. Ubwo bwaca baza bambwira bati dusengere natwe, naho byari biruko. Hanyuma naravuye aho hantu kuri iryo shure, abantu bakijijwe, abantu b'abamizirima bakijijwe, abandi benshi nyene tutari dusangije kwizera bahindutse, babaye abandi bantu. Nabwiye ngo nubu baracaramirije, hariho abantu barabaye abakenyezi, barabaye abashinganahe, barafise Imana, umva bahora bantelefona bakambwira, bakanyita ko ndi umuvyeyi. Rero iyo naho wowe uri muri iryo geragezwa uraribamwo, ariko uzicuri kurakurikira. Igihe rero uri kurakurikira iyo Mana yacu idatetereza itamara amaza, iraheza ikagukurayo ikakugirira neza. Ico gihe rero nahawe gushinga intahe, ndavyeruye kugira ngo mvanwe muri iryo bohero. Harageze igihe uwo mupadiri arampamagara ati ubu rero harageze ko wewe uvuga icuri, ati utakivuze ngo uhinduke uze iyo nanje ndi, ushurara utashe utekere ivy'iwawe hamusubire ku gatumba. Nanje ico gihe bari bantwaye 8 z'ijoro, hari mu 92, bantwara 8 z'ijoro, sinabona aho naciye, sinari bwaje n'ahantu na hamwe, sinabona aho nagiye. Hama baca bambwira ati uno musi uratekera utahe n'ishure ucuvamo. Hanyuma ndavuga nti bwa bundi nari naraye ndose mbona ngo nturashingira intahe, nakuzanye ngo ushingire intahe, none nturanshingira intahe. Hanyuma uwo munsi ndamenya ko ari igikorwa cyo gushinga intahe. Baca banshira ahantu muri sare bagiriramwo nyene inama. Uwo munsi baca barakorana bose,
uwo mupadiri w'umuonkre w'umudata wacu ashavuga ati ejo ubucutaha utemeye kuba ko ubu umubikira canke ngo wemere ukorere mu rutonde rw'iwanje. Ico gihe Imana irampa ubushizi bw'amanga, ubwo ntari bwo nigere numva, ubwo ntari bwo nigere nkora. Ni naho nabatirijwe muri mpwemu yera. Ego acarambwira ati pfukama, ndapfukama hagati abankikuje, mfukama ndaba hariya, caraza arankubita inkoni yo ngaha ku mugongo, acankubita n'amakofi, acankubita n'amaguru. Ubwo nyene akiri ko arankubita naciye nuzura mpwemu yera, ntangura kuvugishwa, baca batangura kudegedwa, barahinda umushitsi. Ubwo nyene Imana iciranyugururira, ntangura kuvuga ngo uhereye none temeye ko nzosengeraho umutima wanje wifuza. Ku vy'ukuri uko nyene mumbariye ni mu mpisakoshi yanje nduge, kuko umwami wanje yamfiriye sindiko ndamuhemukira. Baca barumva yuko ivyo bintu atari je ndiko ndavyivugisha. Sinari maze imyaka 2 nasenga, bose bahagurukiye rimwe ati mureke tubonye ibintu tutari bwo tubone. Uwo munsi baca barambwira bati tubabarire ivyo twagukoreye byose, ivyo twakwinjijemwo we udashaka utubabarire. Uwo munsi rero ncandonka intsinzi mu kubohoka, cangirirwa neza. Mbere haciye hashika kuwa gatandatu no kuwa Mungu ntangura kuja gusenga, bansubiza za Bibiliya zanje mu myaka 2. Yego Yesu nahabwe icyubahiro. Iyo niyo Mana tuvuga yuko ari inyishu y'ibibazo by'umuntu uwo ari we wese, kandi urumva yuko yabereye inyishu umukenyezi Goderiva. Naho yarakiri muto, Yesu yaramuhagarariye, aramugwanirira kugeza aho agaragaza ubushobozi bwiwe n'intsinzi. Niyo Mana ukwiye kugira umwizigirwa mugenzi uri kuratwumviriza, kandi niwayizigira nayo ntizoguhemukira. Hamwe rero wowe wumva ugomba kwakira uwo Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kuko twumvise ko ariyo ntango yo kugira ngo ugendane nawe uciye bugufi. Nagomba sabe Goderiva agusengere. Mwami Yesu, nyakubahwa Imana data wa twese, we Mana twabonye muri bike no muri byinshi, twakubonye mu bigoye no mu byoroshe, twakubonye mwami turushe turemereye ukatubera Imana. Ni wewe Mana, niwe turiko turasenga muri kano kanya, niwe turiko turahamagara kugira ngo buri muntu wese atwumvirije kandi yumvirije intahe yacu mugirire neza, kandi umutahuze yuko uri ndiho, wamyeho kandi ugiruze. Abarushu baruhure, abaremerewe mwami ubaremurure mwami, abataragutahura bagutahure kandi bakumve. Ubarinde wa mubi, ubihishurire kugira ngo izina ryawe ryamamare. Mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Amen. Ikiganiro cyacu tugigarukirije ngaha. Nagomba gukengurukira cyane umupfasoni Goderiva yamfashije kukiremesha, ngakengurukira nawe mugenzi washimye kubana natwe. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ugomba gushinga intahe yuko Yesu yakubereye inyishu, urashobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona. Wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, cyangwa ukatwandikira kuri telefone ngendanwa nomero 79 884 286, cyanje kuri 69 671 277. Sindabizi Goderiva nk'ugomba kwivuganira nawe yo gutora gute? Ego jewe singoye gutora. Je ndi umuntu ari ngaha mu Ruyigi kuri centre, nkorera ku bitaro byo ngaha mu Ruyigi. Hanyuma jewe inimero ziwanje ni nimero 61 67 22 58. Imana ibahezagire. Nawe Imana iguhezagire, naho utaha Yesu akubera inyishu. Ico cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu, mushikirizwa n'ishyirahamwe TWR Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intahe ko Yesu yakubereye inyishu, cyangwa ugomba kutunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka posta 1140 Bujumbura, cyangwa udutera kamo kuri 24 26 57.